vy'amaboko yacu. Reka rero tubibutse ko turi mu kiganiro Good Morning, ceganiro cyanyu, ceganiro cacu, ceganiro mwitayeho cyane muri wa mwanya wa WhatsApp today. Mbega uno musi havugwa amaki iwanyu, ngaho iwacu haza havugwa iterambere, twiteze imbere. Tuyo kuvuga nk'uko kwa bado ngo uyu mwaka no wanje ngo ego cyane. Bon, twama tubivuga ku mwaka. Sivyo ga trésor. Hari umwaka utavuga ngo ayibana ngo uyu mwaka ni wangu kabisa. Uyu mwaka ni wanje. Ngurezi ngine nje ngo shiri. Ya ngo ndashushe bya grave. Buri nzogura ikinga. Ego. None wari kuvuga ati Imana igira himaniye. Kandi Imana ifashe wifashije. Ufise iki? Imana nikorera muri vide, cyangwa ngo kubera wayivuze ngo cyo yuko nyene. Guys, reka nabereke turamenyereye singiye cyane kwigisha ibijanye n'ijambo ry'Imana, ariko nubaha nk'amatemonyage nk'abiri yerekanye n'ijambo ry'Imana, yerekana uko Imana no kuva kera narindi yagira himaniye. Imana yarabwiye Moise, ndavuga Mose, ati ufise iki ngaho mu ntoke kugira ngo ndonke ico mpera ko ndabajabutse cyane gose. Muri ico gihe Mose yarafise iki? Inkoni yarafise ikintu. Ego. Yesu mwenyewe yagaburira abantu 5,000 n'abandi bantu 4,000. Ico gihe yarabamajije bajya abigishwa biwe arababwira ati musigaranye iki ngaho ufise iki? Ati twafise udutsi mutu n'udufitunga na guca. Nivyo yagwijije yagize ibyo ahereyeko. Voilà. Rero natwe uno munsi tuvuga ngo ibana ngo cengo Imana iranze ngo kila mtoto ngo anazalikiwa na sahani yake. Nivyo hariyo riske y'umuntu, hariyo chance y'umuntu udashobora kwiba cyangwa udashobora gutora. Mu kanya gatonya hariyo video nako ndaraba kuri YouTube bavuga ati hariyo ukuntu abantu usanga mu kwizera kwacu turiko turagerageza mu Imana. Nivyo koko Imana yaraguhaye kandi uravyizeye yuko izokwamira kwiraguha. Hama wabona umuntu ariko atera imbere ngo amafaranga ngo namavyi ya shetani. Imagine. Munyuma ukaza kuvuga ngo Mana waranyibagiye ngo mugoye kita amafaranga afise. None mufatwe gute? Ngo je ngo ndazi ko ntari imfura y'Imana. Wavukiye ku mezi 9 abandi bavukiye. Kandi rero ujya mutwe bafise ni ufise. Kandi twese ndushobora kuja gucuruza mu isoko hama twese twunguke. Utigezwe kwicara ugafata neza ukabifatira umwanya ugafatira projet ubuzima bwawe. Ati nkeneye gushika kuki? Kuhashika kumva yuko ukeneye gushika ahantu. Si kuki uhashika. Kuvyumva gusa ntibikwiye kugira ushobore kuhashika. Na utegerezwa gushira rya tafari ugahera ku tafari. Ugitanga ubwo hafi kwitanga igitambo. Ugakora cyane. La fois passée narakurikiranye n'ikiganiro ngaha mu Burundi hari habaye sindi nta ma publicité nshaka ko yagirira mugabo kimwe gusa hari umumenyesha makuru asanzwe akorera kuri YouTube yavuze ati hari igihe usanga uhuye n'umuntu akagukwega akagushikana ahantu hama wundi akagukwega akagushikana handi hakaza nundi akagukwega akagushikana handi atugasanga ushitse kure mugabo abantu niba bagusanga muri vide ngo bagukwege. No way. Umuntu agusanga ku gikorwa sivyo? Ufise icyo uri kurakora. Ufise iki? Muri ico gihe ni umuntu acagira iki? Agira ico no kwitwa base agusanga ko. Hariyo ukuntu na Bibiliya yongereka bitubwira ngo bavyinshi bazokongerera ababyinshi bazokongerezwa abaduke bazokwakwa natwe dukenye bari bafise bazotwakwa kugira ngo niwumva sivyo gerageza ukururo nk'ivyo vyinshi kandi ivyo ugerageje kuvyumvira umenga sinzi uho bahemwe akarenganyo mugo ni Yesu yavyivugiye kandi Imana nirenganye. Imana ntagiye irenganye sivyo ndikira dutumira gukora guys cyane gose. Imana yadutumira gukora kuko ntabwo kwicara ngo wiyumvire yuko uzobona ipave cyangwa se kaburimbi igoroye nkuko ngiyo niyo nzira yawe yo gushika ku kintu kanaka cyane gose. Nijo namwe nababwira arumena na fois parce que izo kivuga ko abantu bose bagwiza tungo bamubona ngaha ibujumbura nibicaye ngo bajyame ngo Imana ikunda gimuhera mwitiro. Ivyo ntibikibaho mwa kino gihe. Inyibutsa yaravuye muri analogique rabaye numerique guys. Ivyo nazo na fois parce ndakubwira kera twakuze twumva ngo umujyambwa umwe agatukisha umujyambwa mugo ubunye yavuye muri analogique umwe abumye akitugihisha kandi batereye amagara hejuru mwese asamaye urimenya sivyo cyane gose. Kuzo ugenda niba arumera ari sister wanje arumera byaraciyemwe yararondeye ucingene najya umuhari arumera ngo ni sister wanje umugongo ntacamariye ngo heraba
ntakujejwe arumera icambere na mbere ntakujejwe ubuzima bwawe bufise mu minwe yiwawe si wabujejwe kura ngo jewe ngo ubunye ngo nabuze umuntu ngo none ngo nta muntu umwe ngo yanshitseko barakujejwe none barakujejwe umuntu aje akagushigikira shimira Imana atagushigikiye shimira Imana umenyetse ubuzima jewe naravutse ni kupambana nigezwa kugwana kugira nshike aho ntegerezwa gushika rero twige cyane kwigwanako kwibako kuko ntawe uzoza kugufasha n'umukene na nyina aramwanka guys niko mbuzo nyabivuze neza ngo ukenye hoho n'imbwa yawe ishobora kukurya imagine ego n'icyo gihe rero no cuvuga ati mbega mu ikintu ushobora gukora ukuntu ushobora gukora neza nkagira ku iterambere ryanje niki no bigenza gute ucuza kubihuza rimwe twamye tuvuga rafa passé ni ukumenya ati naravutse jewe deja ndiho kandi ho kubwanje no kubwabandi sivyo ego uku kuntu ndiho rero ndiho ngo nze nteze imbere abazonkomokako cyane gose benzo basigira iki ico cambe sivyo ico cyo gutira kuja gukora sivyo ukavuga ati rero ndabihuza n'amafaranga ndonka ku munsi uko ndayakoresha nuko ndayabika ugaplanifya ati ninjizaya mbega ku kwezi nzodepensa ayangana gute ntuje ngo ujya nkinka ugapfa nkimbwa sivyo nuvuga yuko rero iyo umenye ati ninjiza amafaranga ku kwezi fate kuri 100,000 aho ni mu gihe utipangiye sivyo ico gihe wiziza 100,000 uti ubiwanyu sivyo kanya ati nzoyabika uku hazogira igihe uzoguma bamuhiri wanyu uzotanga ubuhe buzima ufise ayangana gute ayo no kwitwa ayintango ya base ayuhera ko fondation mutahe wawe uzoba ari uwahe hari rero abantu bavuga ati kuko ta dépense ngira bamuhira vyose ni muhira isabuni batazi valeur ari abantu bama du telefona ku radio ati ndabaza ngurumva ngo jewe ngurumva ngo iki nkamaza ati kilo cy'umuceri nangahe ngo ntavyonzi kilo cy'ibiharage nangahe ntavyonzi wowe nta nadwa office yo gukunda kuko nta nadwa office yo kwinjira ngo ngiye mu witwaje iki kugira uje gutesha umwana w'abandi ukunda wageze nkande ukunda nkande ngurumva ngo je singi umuceri ibiharage ngo shaka kurya ubushaza ngo n'umuceri ute nkande urinde wigejeje kugira ubushaza bwa sibi ujya ubushaza wageze rero umwe wese azaramenya ati nganuku hama uko ngana ntegerezwa kumenya consommation ngene dépense yanje ingana gute ndayikoreshe neza kugira nshobore kuronka ico nshyigarana urumva trésor abe make muga uyabone ego hariyo umuntu urafopase twe twicaye ndamubwira kuri je ibintu dukunda bona vuma ono munsi nitwe tukivuka twabona yuko abavyeyi bacu bari bafite chance yo kugura rohero yo kugura kiri yose kazwari yacu yiwabo cyane ati mugabo vraiment abaradekonye n'ukuri ati ndi nkajye yumwe iyo papa rundira amafaranga nk'ungunye vraiment abantu bari kwatese ati nkumva nica acavuga ati wewe ntumaze kuvyara maze kurondera iki cyangwa ntoya nitwebwe ubuzima no munsi burazimvye ubuzima bw'ino munsi burazimvye bwabundi bw'abana bejo si bwabundi bw'abavyeyi bacu amatongo hari shamba gusi Bujumbura bari gushobora kugura ayo matongo hama bakayabika ati bariye nabiva n'umutwe ntawo bakoresheje ati wewe uri gukoresha umutwe waho no munsi ati no musi ubuzima bumeze gutya ejo kubana bawe buzimvye gusumba uno munsi kandi bazokujya umuhari uko nyene ati kabisa mere cyanavuga nti vraiment nivyo bintu vuze n'ukuri ni mugabo rero mbega umuntu yo bigenza gute kugira ashobore kwiteza imbere genre areke guhe kuko yavuze ati umuntu ahembwa ku kwezi ni mu commerce twe kutuvugana ndakunda kuvugana n'abantu bateye kandi bateye imbere ndabo badati none acambira ati umviriza nta muntu ahembwa ku kwezi azofata uwunzi nta muntu ahembwa ku kwezi azopfa guzinzu keretse wivye ati keretse wivye ati kandi ati ntumbeshe ntege n'umuntu wazokubesha ati amafaranga nayo nakoreye
mpembwa ku kwezi ibihumbi 100 cyangwa ibihumbi 200 ati aze gushinga intako agutembereze mu nzu yubatse mu mafaranga yahembwe ku kazi arashobora kubaka integration naje kandi bise n'amatafara agize y'ivyondo mugabo ashatse kuvuga wow ndefisi inzi hagaze koko zeze nizo batuvuga tukavuga ati iyi ni inzu sakazu iyi ni inzu kabisa for this is a house apana yindi umwe akoroye ari muri gisaro uwo mucumba avuga ngo korora buhoro urabuke bukurukura irugaye uri muri shamburi wawe wavuze radio kushaka nta muntu avyumva igereye niyo nzu sikarato rero navuga ati nta kuntu ushobora kuba kijyanzu ugikorera umuntu no way ati rero ifo yuko twiga kwikorera gukora ivyacu namubwira ati none irega hari ukuntu umuntu ashobora gukenera gukora ivyiwe mugabo akabura mwaye akabura n'umutahe mugabo ugasanga byamugoye aciye afata ku kazi ko ku kwezi tirika mpembwe ku kwezi acarambwira ati umviriza ndakubwire Ahmela wewe umunyabujumbura ego wavukiye mu gisagara ego barakumanuye baraje baraguteretse ibujumbura ati tangura ubuzima ikintu cyambere utangura gukora n'igiki ni kuvuga nturashika ibujumbura nta n'ikintu nta n'umuntu hazi for the first time baragushikanye wa mbere bagushikanye ibujumbura kubwira ati bakunda kurukira mu Kamenge kuri keza ati wowe ubigenza gute ndavuga ati aha rero jewe kubagaheze from ati jewe ikintu cyambere nokora noca ngenda nkarondera akazi ukarondera he ntuza naho ururukiye ntuza hariho ntuzi ngo hitwa gute ntuzi ngo bimeze gute kandi ubwo n'ubuzima bw'abana benshi bavuye ruguru bashikiramo nka benshi ubwo n'ubuzima bw'abantu bose bateye imbere bashikiyemwo la majorité twe turiko dufatira hi Bujumbura hariho n'abava ngaha ari Bujumbura bayifasha indege bagiye hanze agashika atamuntu n'umwatsi mbega we bakagushikarira mu iyo situation ubu urafise akazi uravuga ati ndafungura ndagira niyo manyamufise kandi manyamuyafise ntushobora no kwekonomiza ngo uvuge reka ntangure umutahe wanje kandi ufite ayuronka ku kwezi mugabo ujye umuntu yatanguriye kubusa arashobora kwekonomiza bigakunda ushaka kumbwira ko ico kintu gisigura gute why not gute ashobora kwekonomiza bigakunda kandi wewe uhembwa ku kezi byanze bikanga nicyo cyo niko birinjira ntibisona neza gerageza bivyinjiza ati Ahmela ikintu kimwe no kubwira n'igiki igakwiyima igakumenya kwa kundi twari tuvuga igakumenya igikenewe icukeneye apana icushaka mbe mu buzima ukeneye gufungura ukeneye gufungura iki kwambara mbega koko wewe harageze igihe wambara impuzu ya 10,000 harageze yuko uvuga ati impuzu yasohotse reka ndayigure aturazi yuko abantu ba mbere bambara impuzu mbi kandi zizimbutse arabagwiza atunga ushaka unageze kucyo nibazo ubu n'ubwiza atunga yambaye ipataro za zindi zideshire za 50,000 za okay navuze kuri 50,000 sivyo bambara zia jeans zo mu isoko zisanzwe kombo zijya zo muri cagura wewe rero ukuna va pantalo ya 50,000 chemise 50,000 nta economy miliyoni 5 ufise kuri konti reka ayo ni mezi tuwa 100,000 ntayo ufise nayo uhembwa deja aruta ni kuvuga aherera kwizo mpuzu aherera gufungura kwiyo nyama ukumbuye inyama wagiye ngo ibana ngo nta myaka ijana ngo nagusarura twara ngo ivyawe nibikurayemo ivyo abajene mwino minsi robi babayeho ngo ubuzima bwa mafu sivyo ubu turi ubuzima bwa mafu ngo none ngo nagusarura twara ngo nta uzomara imyaka ijana guys nta myaka ijana mafu nagusarura twara nibwo buzima abajene tubayo mwe kino gihe imagine rero après 10 ans bizoba bimeze gute wowe uzobubayeho ubuzima bwahe mbega abana bawe uno munsi uri kubasigira iki mbega bazovuga ati sokuru cankwe papa yari yararondeye mbega ntibazovuga ati papa ivyo yarimo muri 2000 ariko atamba umuziki nkandi ma statistics ko turara ngoye ko kubera ubuzima bubayemo ngo ni papa wawe ngoye ko atamba umuziki ngoye muri boîte la fois passée ahari hirya yejo canke menga harejo ku mugoroba naciye ahantu ku bitaro ngenda kuraba oya harijya yejo ngenda kuraba umudamu w'umugenzi wanje yari yibarutse umwana w'umukobwa asigaye bibarutse abantu nagiye kumwibarutse natangiye gucakenge sivyo hama uwo mudamu ikintu cyanangaje sikindi wanashaka ushaka unaciyumvireko ubuzima bwo mwino si tubayemwo guys I don't know how no explaining ariko buragoye bazi kumwana akima yavutse saa 3
ngenda kumara ku mugoro batamusa aramara yari karamushika aka video kuri TikTok arimba indirimbo Berisima ukuri rero sivyo ngo nkibisanzwe aho bigezeje numva donc umwana ntatagwa kuvuga nta nakanura nta musaramara ariko ari muririmbisha Berisima ukuri rero onododje sivyo onododje aka video kuri TikTok ngo Berisima ayiwe papa umwana w'amasaha 5 akaririmba Berisima kuri TikTok kandi ako ka video umwana azokabona azokabona nyine sivyo namara kukabona basha ndabwire twebwe monde twiko turabamwo si ya monde abavyeyi babayemwo abavyeyi bacu babayemwo ata marezo sociaux ahari abavyeyi bacu babayeho ata YouTube ihari nta Facebook yari ihari nta TikTok na Instagram na WhatsApp je muri 2014 aha mu Burundi wacu mugabo twebwe trace zacu zose ajya amafoto yose muri ko muri fotoze ajya ama video yose bazoyabona ntimugire ngo biraheze ntibiheze bariko bararaba ntimugire ngo kandi tuzobibibutsa ikibazo rero kizohaba ari giki ni wishiga ivyo vyonyene umwana wawe muri 2045 para 40 muri 2050 sivyo twebwe tuzoba turi igihugu giteye imbere mugabo we bazo bari inyuma kuko mu papa we yari kuri TikTok ariko aririmba ntibisanzwe aho Berisima sivyo imagine akaririmba Berisima ariko anamuririmbisha umwana abavyeyi hanze umuvyeyi apfa kuvyara nta n'ukwezi guhera abayisubiriye ku kazi umwana asigara bamwitaho muhira mugabo twebwe uno munsi nguraramye nta kibazo wagize wavyaye neza nta cesarienne nta episiotomy kubagirirwa ama episiotomy urahagurutse uragiye mugabo ugumye mu nzu kureka nkubitse ngo akakonje abarundi n'abambere iyo babonye ikonje baca bashira kuri station ngo mbege ikonje murayibuka sivyo abarundi barabafyinisha n'imvura ishobora kugavuga ati uno musisi ntonda ati imvura nibandanyigwa uno musisi ntonda kukazi ntati nabonye chef uko ivyo vyose ntaho bizotugeza kugira dushoboye gutera imbere kandi gutera imbere k'umuntu ni ubwa mbere na mbere ni mu mutwe kundi ivyo ukora umaze gukunda ivyo ukora bizokoroha kugira ubikorane umutima mwiza maze na ya ekonomi yawe ushobore gukunda ntaho uzogusuguma nta naho uzokwibutsa ngo haragize kuja gutonda ku kazi nta muntu wakwitaye ntaho kujejwe meme na mama wawe niyo kwita kuruta ukuntu we wiyita cyane gose reka rero twiyiteho hama twereka akarorero keza abana abadukomoka ko nibaze kuturaba ku ma TikTok amafoto twifotoza tutambaye amafoto twifotoza tutambaye oya ahubwo apana tutambaye gusa tana amafaranga hari mu mufuko tana amafaranga ari mu mufuko abana bacu bazowe n'ibintu twakuriyemo ujya mwanya wataye uri kurafata shooting ajya ama video kuri TikTok wari kuburi kurarondera twibuke rero kwiyima kugira dushobore kwitegurira akazoza kacu kandi utiyimye no munsi ungurya nkinka ugapfa nkimbwa rero twevite gupfa nkimbwa reka rero ndabifurize umunsi mwiza ndayutse ariko turi kuri Radio Black FM biganiro byacu birabandanya mu kanya gato nyinshi tuzamurengira inama cyangwa se ndura umutima aho tuza kugira inama umukunzi wa Radio Black FM yaturugikiye ubutumwa rero turacari kumwe reka turashiremwa aka karirimbo mukomeza mwiryohererwa n'ibiganiro byacu tubagira ati turabakunda cyane gusumba uko muvyibaza twagiye